Ikintu ca mbere no bahanura nuko bokwegereza Imana kuko ibikorwa byose wokora nukwiye gushyira Imana inyuma kuko ibi byose ni Imana byose tubona ku isi ni Imana rero no bahanura ko bokwiyegereza Imana bagasenga cyane kugira ngo kuko Imana yikwiyegereza niko nayo itera yikwiyegereza hama ntibayibagire ibintu bikagenda neza muri kazoza murumvise impanuro y'umwene data twegera Imana nayo izotwegera niko bibiri tubwira barakoze cyane ku kibazo cizumbajije mu majambo make ijambo Imana ntaho ikintu cakamaro ku muntu ikintu catumye umuntu abaho ikintu gikomeye cyane mu buzima bwanje Imana ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bwanje cyane nico ntahura aravuze ati ngo Imana ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bwiwe kera muri kahise kabasokuru ijambo Imana ryari rigoye cyane gose barakunda kuvuga ati basenga kiranga cyahe bagashira imbere izindi mana mbega uno munsi kiranga yoba yagiye hehe nyamba warigeze kumva ayo makuru uno munsi wewe ubihereza ishusho yihe nanje nakuze numva bavuga ngo kiranga ariko ndiko ndaraba kahise gatonya ukuntu bavuga kiranga nuvuga ko yari imico y'abantu ba kera vraiment baririmbye nta kintu kiryoshe nko kubona mukora indirimbo zikamenyekana ku rwego mpuzamakungu umva rero umuti wabonetse Henko Sound ni studio iri kubica bigacika tubafitiye abahinyanyuzi mpuzamakungu banonosoye ivya beat making voice recording mixing na mastering biri ku rwego rudasanzwe muri Henko Sound tukaba dukora kandi ama publicity dubbing na sound tracks ku bakora amareresi ku bashaka nabo ko ivyabo bimenyekana bikamamara no mu makungu canke ku baririmbyi bashaka gukorerwa ibiganiro gukoreshwa ibiganiro no tubafitiye Henko TV ibamenyekanisha tukaba dukorera mu ntara ya Gitega mukamufiza ico mubaza mu twakore kuri 61 46 84 48 Henko Sound niryo jwi ryo Burundi. Hello guys, mwese ndongeye kubaha mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye nkuko bisanzwe murabona yuko kuri wa mwanya nyene muri ca kibanza ciza imbere ya Henko Pictures yuko turi kumwe n'umupapa ubona yubashe muri vya bikorwa nyene byo kwamamaza cyahe gushikana ubutumwa kure reka dutangure tumubaza akazina aramutsa n'abakunzi ba Steve TV kubufatanye na Henko TV karibu murakoze cyane bakunde ba Steve TV ndabashimiye cyane kubona mu mpaye ikaze ngaha kazina kanje nitwa Bukuru Juste Ale uri hasi ndi hasa ndo musi turatomboye twakiriye hasi Ale uno munsi turi imbere ya kamera za Steve TV tugomba tuganire ku kintu abantu benshi badashobora gutahura canke bahereje umugongo uno munsi wowe iyo bavuze Imana ijambo Imana utahura iki barakoze cyane ku kibazo cizumbajije mu majambo make ijambo Imana ntaho ikintu cakamaro ku muntu ikintu catumye umuntu abaho ikintu gikomeye cyane mu buzima bwanje Imana ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bwanje cyane nico ntahura aravuze ati ngo Imana ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bwiwe kera muri kahise kabasokuru ijambo Imana ryari rigoye cyane gose barakunda kuvuga ati basenga kiranga cyahe bagashira imbere izindi mana mbega uno munsi kiranga yoba yagiye hehe nyamba warigeze kumva ayo makuru uno munsi wewe ubihereza ishusho yihe nanje nakuze numva bavuga ngo kiranga ariko ndiko ndaraba kahise gatonya ukuntu bavuga kiranga nuvuga ko yari imico y'abantu ba kera vraiment ubu tugeze ku rundi rugero dusenga Imana kiranga urabona muri ico gihe barayizera cyane mugabo ubumengo yaranyitse nayo barayikuye ku chat yaravye ku chat Imana niyo igeze ku chat Imana yo mu ijuru uno munsi we uri kuraraba ubuzima tubayemwo ndazi uri umukristo wo busenga cyane rero nk'ubu bukristo office uno munsi mbega abagene buno munsi urabona yuko mu myaka 5 iri imbere yuko Imana izobifisa agaciro canke bazoba bari mu bindi ngerageje kuraba generation y'uno munsi ndabona imbere cyane batuma basi bivanye n'imico abantu kuntu batera batera imbere bagenda bari bagira Imana ariko ntibari bakwiye kuyibagira ariko ndiko daraba mu minsi mikenya ndabona abantu baza bari bagira Imana kandi aricyo kintu cyane gikomeye cyane abagene rero abanye kuraba Imana ikabagirira neza kandi bazoyibagire niyihe mpanuro wohereza abagene canke abamama
canke abapapa uno munsi bariko baradukurikirana kuri no televiziyo yacu mu bijanye n'ubusabane bw'abantu hamwe n'Imana niyihe mpanuro bahereza? uvuze ubusabane sintaho ico catse ubusabane basi gushikirana imishikiraniro iri hagati y'abantu n'Imana. Uravuze ati mu myaka 5 iri imbere bishobora kuzoba bibi cyane abantu bakaba bibagiye Imana. Rero ubwo mubahereza impanuro ya hafi ikintu bokora. Ikintu ca mbere no bahanura nuko bokwegereza Imana kuko ibikorwa byose wokora nukwiye gushyira Imana inyuma kuko ibi byose ni Imana, byose tubona ku isi ni Imana. Rero no bahanura ko bokwiyegereza Imana bagasenga cyane kugira ngo kuko Imana yikwiyegereza niko nayo itera yikwiyegereza. Hama ntibayibagire ibintu bikagenda neza muri kazoza. Murumvise impanuro y'umwene data, twegera Imana nayo izotwegera niko bibiri tubwira. Cyane. Rero bukuru ndagushimiye cyane gose kukayakeza uduhaye. Murakoze cyane. Nakaye kajambo bwira baza kukubona cyaha abakozi bawe. Abaza kumbona nagomba ndababwire ko iyi ni shasha ni Steve TV niyo muze murayiraba mukurikirane mu following. Hama sinzi namye mbona mengo hari ibintu dukora muri Henko Pictures ni secretariat public turakora service zose harimo photo passport impression ya document photocopy scanner n'ama budget tuyakora n'ama photoshoot n'amafilime yose ikintu cyose kijanye n'amafoto n'amashusho n'amajwi byose turabikora. Sinzi uko nawe ufise akantu wowe ukora tugere tukwamamara iki gatonya ndakavuga ariko ndibuka naje ngahanye mwankoreye photocopy ya karangamuntu kandi yarisa neza cyane. Urakoze cyane n'abantu baze ngahanye mu Magarama hani kuri Dodani yo mu Magarama mu Magarama neza bagomba kwatahura baca baraba imbere ya Trezia Hotel. Imbere ya Trezia Hotel muyirabe muri gare ni Musavyi mushike babakorera ibintu barakora ibintu by'amateka cyane. Nahishikiye ko nabibonye no batumira abantu bose bari ngaha hafi n'ahandi mubwirane mushike muze kuba shorera kandi bakora ibintu bimeze neza cyane. Kandi turiko tugukorera tugutera inkuru neza cyane n'abantu bacangamutse cyane abantu basa neza. Rero barabashitse noneho uco bibona. Cyane. Urakoze cyane rero. Kandi bandi guhezage. Karibu n'ubundi munsi kudushorera. Baririmbyi nta kintu kiryoshe nko kubona mukora indirimbo zikamenyekana ku rwego mpuzamakungu. Umva rero umuti wabonetse. Henko Sound ni studio iri kubica bigacika. Tubafitiye abahinyanyuzi mpuzamakungu banonosoye ivya beatmaking, voice recording, mixing na mastering biri ku rwego rudasanzwe. Muri Henko Sound tukaba dukora kandi ama publicity, dubbing na sound tracks ku bakora amareresi, ku bashaka nabo ko ivyabo bimenyekana bikamamara no mu makungu canke ku baririmbyi bashaka gukorerwa ibiganiro gukoreshwa ibiganiro. No tubafitiye Henko TV ibamenyekanisha. Tukaba dukorera mu ntara ya Gitega mukamufuza ico mubaza mu twakore kuri 61 46 84 48. Henko Sound ni jwi ry'u Burundi.